tugira amahoro. Tugira amahoro. Dusangwe amahoro, ubumwe, ugutera imbere kuri twese. Ubwambere na mbere nagire kw'izina rya leta y'Uburundi no kw'izina rya nyir'icubahiro mukuru w'igihugu cacu General Evariste Ndayishimiye nshime ubutumire bw'uyu munsi ngaha mw'Irebe FM. Ndabashimire kubera nta mezi abiri arahera mu ngendo nshasha turimwo nciye mw'iradiyo canke muri kampani nkuko babivuze Irebe FM. Narahagendeye mu nyuma y'akanya gato ndatanga icegeranyo ciyongereye ko badutumira kugurura ibikorwa vy'iradiyo nyir'icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'Uburundi General Major Evariste Ndayishimiye ati rero genda wuvure, bantumiye genda wuvure userukire kugira ngo batangure ibikorwa ku mugaragaro. Yantumye ijambo rimwe gusa rudende rwa dege. Yambariye ati gendo bambaririre bakomere bongere baramirize. Ivyo ni ibintu vyumvikana mu majambo asanzwe ko ari ibintu bito, ariko ijambo ry'umukuru ntiriba rito, bisaba ko urinoganza ukaryinjiramwo ibwina ukamenya ryaje riva n'ico rigamije. Gukomera no kuvuga iki? Nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi amasaha 28 ku munsi, umunsi umara ngenda bamenyeshe ko ibice 99 n'ibice nka 9 yiyumvira ugwaruka. Kwiyumvira ugwaruka no kwiyumvira igihugu aho kivuye, aho kiri niyo kija. Ari naco gituma imigambi myinshi myiza afitiye ugwaruka imwe mumaze kuyibona kandi n'iyindi muzoyibona, muzoyibamwo. Irebe FM itabaho bamwe mumbarira aho muba muri, aho muba mwicaye, aho muba muhagaze kuri iyi saha y'ubu. Irema ntiba rihari, izi ngoma ntiziba zihari, ababubaha mubona ngaha ntiba bahari, mugabo uyu munsi muri ngaha kubera imbono y'umwe mu gwaruka yagomvye yatahuye akitahura kuko ndamuzi yaransazi makamba ndi mu bikorwa arambara ikimugenza ndamwumviriza ndamwakira bishoboka turabivugana bidashoboka ntabwo twavuganye ariko
uyu munsi nje kugurira iradiyo ya wa muntu so ari tuva Bujumbura ushika mu Gitaza ugafata iyindi ukaja mu Rumonge ugafata iyindi ukava Imana cyane. Nico gituma Yesu mukuru w'ubushakashatsi bw'Uburundi avuga ati ingufu tudishire mu gwaruka kuko nibo bateramye b'igihugu mu bisata byose by'ubuzima, mu iterambere, mu ishongiza ry'igihugu, ni nabo bagaragaza uko igihugu kiba gihema. Ari naco gituma byagerekezo geje ubundi mu ndu yahiye twirigwanye amasaha menshi cyane kuva isaha 2 z'igitondo gushika isaha 2 z'ijoro n'inusu twicaranye turiko turaganira n'abatwara ibinyamakuru n'aba influencer babaza ibibazo byose dushaka tuvaho tumenye ingene igihugu gihema kandi gihema neza cyane. Nikomera amashi. Ibyo bigaragarira mu bikorwa mukora nk'ikinyamakuru kuko ari mwebwe muri kiraro kiri hagati y'abene gihugu n'indongozi. Twebwe dufata ingingo tukongera tugatunganya imigambi iza nk'inyishu yibazo abene gihugu babashikirije mu biganiro mutanga natwe bikadushikira. Rero aho bisigura yuko leta y'u Burundi ibahanze amaso, murayisahiriza, ugaruka murayisahiriza. Ujya mu manager wanyu nta ketegeze yandika avuga ati demande d'emploi canke ndagusabye akazi leta. Yavuga ati nanje nginda gatange. Nta butumwa nk'ubwo tugiye tubona bw'iyu ati jewe nanje sinshaka kusaba akazi, nshaka ndagatange. Icambere twaganiriye nawe kinyamakuru cyo kirakora kandi turabikurikirana kandi barafite akarangamutima, barubahiriza amategeko kandi tubasabe ko muzo yamuza amategeko ahari. Utayubahirije hari naho imbere yuko dufata ingingo sense yashanera zo bwira umuyobozi wati hari ubutumwa bwihuta tugwe no kurungikira ahantu ari yanya hanyuma bice bigenda ukundi. Ibyo birabaho iyo haba amategeko kugira ngo muyubahirize. Iyo mutayubahirije naho nyine hari akamwafu cyo gutuma cambere haje nta muntu kwisa akomeye, hakomeye itegeko. Ca kabiri no kongera ko nuko bavuze bati Irebe Company. Byamhimbaye cyane kumva Irebe Company despite kumva Irebe FM n'abandi batumvireho. Jewe ntabyo ubutunzi nize ariko hari ubutumwa nahora ndangura ahantu dugo panga igihugu n'ibindi, ariko bicaye imicigwa cyuko kugira ngo ndangure ibyo nteza kurangura muri ico gisata nahoramwo nateza kwiga. Iyo ishamwe riteye imbere dufata akarorero gasanzwe, urakora amazi kuyahingura mugabo ugacukenera ingene uyashikana ahantu canke ingene uyatekera uyashikana kubayanywa. Cugira undi mugambi wo kurondera ingene ukora icupa. Ugaje gukora icupa
uracuraba uti none nimba yakunda bari muri burunga niho utagenda bishaka uragura imodoka kagura ntoyi gatwara ibya mbere mu nyuma avuga tumwirere rumoro Irebe Company rero turifuza ko tuzobona company twara abantu n'ibintu yanditse ko Irebe Company kabona kugira ngo ejo canke hirya yejo karafunga bikora kwanza cyane gose nga hano wa mbere wa mbere ahemba abamenyesha makuru isazi 6 ntibagenda kuja kurondera muri bya bitutu arabagaburira ibyo makuru bigaburira abantu ngaha ni binga mu Burundi tuvuga no kuri narabaye imwe muri bo aziye ntitwaje kwa Floribert muri kantine hari yaje aho twari koce akabagaburira kandi mwabo nyine bambaye neza basa neza baratagase nabonye amakositime barambaye neza cyo gutuma rero nico nicigwa umunyesha makuru ntagomba gusuka ashatse kuko gendera imbere y'abantu imbere yo kunda guhari ijambo cyangwa ndakuramutsa kago kiganza cyose utanga kurabati none umuntu karaba kangaye ku munsi datizi ntabwo sindiko ndashikuza abantu bambare bagira isuku abambere butanga gutanga karorero ko bashikirwa n'abantu benshi nabamenyesha makuru menyesha makuru ugomba kuba usa neza kuko nicyo gituma benshi baja mu manama bakavuga ngo je mwanjye ahantu baransohora ndisire ko bagusohoye kubera imvu yihe werekanye kuri wo gusohorwa kuko wagiye wambaye nk'ugusohorwa inama nabo pasoni baratagase rero turifuza kubona hariho Irebe Company transport transformation tutizera kubona bafise ama startup kudaraza ibintu online ejo nari mvuye Algerie mu nama y'amateyise kazo mu gihugu yoboye twinjiza 350 millions de dollars par an kubera les startup ayo n'amakori yinjira ntabwo ari amafaranga aja mu mifuko y'abantu n'amakori yinjira mu gihugu 350 millions de dollars Nigeria 290 millions de dollars yinjira kubera umujene aricara hajya agakora application transfer y'amafaranga produit he harayizana kubera kucira ku mashini navyo turakeneye kubibona aha muri Irebe twona Irebe startup aba jeune mufise nibyo murabahemba ariko ntabwo umushahara wabo mufise abakeneye ni gufasha ariko mushobora no kubigisha kugira ngo bakore ibyo bintu ni nabyo tugomba kwijukira vuba kuko ikica mateyise nkuko umukuru wese yabivuze mu nama twakoranye avuze ati kumavuga amateyise abantu bagira ibinini ariko ikintu cyitwa startup ni secteur générateur y'ama économie ku bantu no ku gihugu aho hariho n'imigambi imwe turiko turavugana n'ishamwe Banque mondiale yemeye kudushiraho ama centre d'excellence pour la formation y'aba jeunes mu startup kandi aba jeunes si baba diplôme kuko abantu bafise esprit d'innovation ntabwo ari bajya bafise ama diplôme n'aba bantu bari muri babandi ushobora kubona ko ari umuntu asanzwe ariko ugasanga mu mutwe afise ingabire yiwe akaja ku mashini agakora ibishobora gutuma bwa bwenge kuko amashuri rimwe na rimwe nibyo birakenewe kuyiga ariko hariho rero akandi kantu kabijamo ndabahaye akarorero
hari umuntu agombye kwiba ngo aze gukora mu bushikiranganje kuko namushizaho naho rankora muri Sena ingwane yabaye ni impapuro ma diplome mugabo ibyo akora nta muntu ufite diplome muri ministere y'ifisi ndazi ibyo ashoboye ariko sinshaka kumuha akazi kubera hari ya impapuro mugabo turazi ko impapuro naje ndazifise ariko hari ibyo ntashoboye mugabo wewe ibyo ashoboye ntabyo ushobora gukora ariko kumushira aho hantu sindabishoboye kuko binsaba rero ndabashimiye cyane ko mwafashe gwaruka mubafashe mu bashire hamwe Nyarisho mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaratanze itegeko ati rondera nama ingene internet yoshika mu espace public ico ni kitwa turakora ko cyane kugira ngo niwaronka akamashini kawe wicara ahantu yumvire nimba ari jardin public nimba ari place de dépendance kuri za ntebe ziri hagiye inyuma ukore ureke guca kunywa bya bintu by'intuzengero ukore natwe turi mu ndege turakora uri mu rugendo turakora tugakora tukarondera urazi ko iki gicapo cy'ingoma burya bugoma butoyi ubudandaje online uza amafaranga ushobora kuronka uri kurakoresha mu startup ugashuka rungi kukambara kabu icupa cyakibuni cy'ubuki hariya mu Cankuzo nzi umuntu yagitwaye Scotland muri Scotland ni mu gifaransa Scotland Ecosse yakuyemo 2,000 z'amaround kiya gicupa yafashe tundukiya zarashiramo twatundi usanga arakayo gato yikuramo gacuheza ikibazo kiriho babomoza bati tubwire ubwoko bw'amashugwe zinzuki zizana buno buki zinjya urumva ico kibazo ati ubu buko buryosha cyane inzuki zatumye ubuki boneka zijya amashugwe yitwa gute Chumbire ngene hava kuja kudondagura bya biti byo mu Cankuzo ushi hajya muri kijya kibira ca ruvubuka n'ibikuru nukuvuga ko hari byinshi rero tugomba gukora kugira ngo tuduze uburyo bwo kubaho duhereye kugwaruka kandi nyinshi mu kuri gihugu ndazi ko abizi tuzobara tubinuganza kugira ngo dukore bishoboka iyo nimwe mu mitwe nabahaye nta consultance nabasavye ni mu mpembe ni imwe mu mitwe nabahaye musha gukora kuko ndazi ko muri abantu bumva hakiri kare nkaba rero kano kanya ndabashimiye nongera imbere yuko ntabona igitambara ntangazi cese kwirebe FM yuguruwe icese ku mugaragaro kuri no genekerezo rya 12 ukwezi kwa Kigarama 2025 murakoze Imana ibahezagire.